Amavuta y'ikibonobono ariko arakorwamwo igitoro, igitoro bita biocarburant canke biofuel canke biodiesel. Rero ubu no munsi muri Afrika natwe bwe hano iwacu mu Burundi turiko turima cane ikibonobono muri Afrika kubera ko uko kuntu bisanzwe gihingurwamwo igitoro gishobora gufasha cane cane nko mu gihe abazungu babona yuko mu myaka iri imbere iki gitoro bimba gishobora kizoba caraheze. Ayo mavuta rero niyo aheza akavamo ibintu vyinshi cane. Bwa mbere barayisiga arakiza indwara nka zose zo ku rukoba, azwi cane nk'amavuta yo mu mushatsi n'ubwanwa kuba babukeneye, azwi cane kandi ego nk'amavuta asanzwe akorwamwo amaverni basiga ku nzara bigatuma inzara zikomera. Hanyuma kandi arazwi cane nk'amavuta bakoresha mu nganda mu gukora ico twakwita lubrifiant, nibaza ko na amavuta basuka mu moteri y'imiduga. Co kimwe kandi nk'ubu ikibonobono rero kiri ku yindi ncuro idasanzwe, haruhande y'ivyo bindi byose bisanzwe bikorwamwo n'amabuji arimwo. Rero imbogamizi mwari mwambajije niyo yuko abantu batantahura, na cane cane n'uburyo, hakenewe uburyo kugira ngo ico giterwa kigwizwe. Co Leta yofasha ni uguhimiriza abenegihugu, kuko muri Leta barabizi neza ko ico giterwa gifise akamaro. Bashize kw'isoko imitahe ingana n'ibihumbi 6, umutahe umwe ugurwa amafaranga 250. Rero ubu tubatumirira kuyigura, kandi abatari bake vy'ukuri baramaze kuyigura, ariko ntirakwira. Ubu rero tubandanya duhamagara uwo wese yumva avyifuza ko yoza akagura umutahe canke imitahe. Hari abagura byinshi, hari n'abagura umwe. Muri MICROFINANCE AGRICOLE KIBONOBONO Bakorera aha nyene mu gisagara ca Bujumbura, hepfo ya Kotebu uriko uraja kwa Siyoni, hafi y'ahahoze hakorera radio Buja FM canke hafi ya Kangarote canke OK BAZAAR. Hariho etaje harya ya gris ndende igeretswe kabiri, twebwe turi muri biro 102. Ikintu mbwira abandi ni ikintu co bakunda kuvuga ngo abarundi baragoye. Iryo jambo iri nka virus yamaze kwafekta abantu benshi, bagomba bavuga ngo abarundi baragoye. Ariko jewe mvuga nti nta muntu ariho agoye, nta n'uworosha ariho, twese turabana. Hama kandi rero ko kuntu twishiramo ngo abarundi baragoye, tuca tubona kumengo n'ugize ngo arahagurutse akore nka jewe bataba bantanze mu bindi bintu, cavuga ati abo barashonje. Nibarekane rero n'ivyo vyiyumviro vyo kubona yuko abarundi tugoye. Oya, ahubwo nibaze tuje hamwe, twishire hamwe kugira ngo dushobore gusohoka mu bibazo biduhanze, na cane cane ibura ry'akazi nk'ugwaruka biraduhanze. Yes, bakunzi ba Open Mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umwe mu gwaruka akiri muto cyane. Muri kino gihe badumiriza yuko abantu twebwe tukiri bato dukwiye gukora cyane kugira ngo dushe kumubona kazoza ya 2060. Ndakuramukije. Ego, ndakuramukije Patrick. Ndaramukije n'abariko baradukurikirana kuri Akezanet. Akazina izina ni David TUYISABE. Uretse ko muri no minsi ndiko ndamenyekana ku izina rya Kibonobono, bivanye n'uko ni koperative nashinze iriko irarima igiterwa cy'ikibonobono. Igiterwa twadusanzwe tubona ari igiterwa cimeza aho mu nzira hose bakunda kugicako. Yego, hose uragicako, ariko no munsi cyaba cagarutse mu Burundi. Ari igiterwa tugomba gufata nk'ibindi biterwa, kandi mu buryo budasanzwe, kubera yuko gishobora gutuma turonka amafaranga mu mufuko, kandi n'amafaranga mvamakungu tukanayaronka kuko gisanzwe ari igiterwa njabukamazi. Igiterwa ikibonobono gisanzwe kivamwo ibiki? Igiterwa cy'ikibonobono hakuru kivamwo ifumbire, gikorwamwo ifumbire, kigakorwamwo n'amavuta, ariko kandi n'amababi yaco barayakoresha mu gupompa ibiterwa, ariko cane cane
ayo mavuta rero niyo aheza akavamo ibintu byinshi cyane. Bwa mbere barayisiga arakiza indwara nka zose zo ku rukoba, azwi cyane nk'amavuta yo mu mushatsi n'ubwanwa kuba bawukeneye, azwi cyane kandi ego nk'amavuta asanzwe akorwamo amaverni basiga ku nzara bigatuma inzara zikomera. Hanyuma kandi arazwi cyane nk'amavuta bakoresha mu nganda mu gukora icyo bakwita lubrifiant, nibaza ko ni amavuta basukamo moteri y'imiduga. Cyo kimwe kandi nk'ubu Kibonobono rero kiri ku yindi ncuro idasanzwe, haruhande y'ibyo bindi byose bisanzwe bikorwamo n'amabuji arimwo amavuta y'Ikibonobono ariko arakorwamwo igitoro, igitoro bita biocarburant canke biofuel canke biodiesel. Rero ubu no munsi muri Afrika natwe bwe hano iwacu mu Burundi turiko turima cyane Ikibonobono muri Afrika kubera ko uko kuntu gisanzwe gihingurwamwo igitoro gishobora gufasha cyane cyane nko mu gihe abazungu babona yuko mu myaka iri imbere iki gitoro bimba gishobora kuzoba caraheze, na cyane cyane kandi ko iyo baba bariko baracimba ibidukikije birononekara cyane. Rero gutyo babonye boguyiza igitoro kiva mu bimera. Umugambi rero uriko urakomezwa cyane cyane muri Afrika kubera hashushe. No munsi mu Burundi turimwo ariko turi kumwe n'ibihugu byinshi cyane, ndi mu runani canke turi mu runani rw'ibindi bihugu biriko birahamagarirwa cyane kurima ico giterwa c'Ikibonobono. Narimvuze ko ivyo rero biriko bikorwa ku by'umwihariko inyuma yo gukora irya modoka bona Patrick y'umuyaga nkuba. Hariya hari umuntu mbere kuvuga bati none byashika igitoro kikabura abantu bazinguruza gute? Reka tube turapima turabe ko dukora ino modoka. Ariko kubera ko baca basanga ubutare bukoreshwa muri iriya bateri kugira ngo iriya bateri cyane cyane ubutare bwa aluminium aba ari ubutare bwinshi. Ivyo rero kandi bituma igisenge kiguma cononekara mu gihe mu nama y'amakungu yo gukingira isi barabona ko ibintu vy'ivyotsi bija konona igisenge vyogabanywa. Hanyuma rero kandi bakaca bavuga bati turavye n'iriya modoka ikizimba cyane ku buryo mu bihugu bifise amikoro make batazoshobora kugura iriya modoka mu gihe bizoba vyaheze. Ubwo rero reka tugwize iki giterwa kubera ko gishobora kuvamwo amavuta menshi cyane ashobora rero no kudafasha muri ivyo gusa. Aha bagenzi bacu Tanzania ariyo company ikomeye cyane ihinguramwo amavuta y'indege haruhande y'ico gitoro. Hama kandi arakoreshwa no mu gukora ibi vy'amasabune, amaomo, ibintu cosmetique ego. Mu gihe ico gitego uri mu bantu ba mbere bakizanye mu Burundi hama urakiri muno munsi, hama mbe birakorohera kugira ngo ivyo bitego ushobore kubinguramwo amavuta canke ibindi nihe mbogamizi uhura nazo mu kazi kawe? Gatoya ntabwo ari je wa mbere nzanye kino giterwa. Umuzungu yazanye ikawa niyo yazananye n'igiterwa ico Kibonobono. Cararimwe igihe c'abazungu kandi no ngaha nararonse abantu babirima. Bifata nk'ejo ari umuntu yanerefone Muyinga ambwira ko yakidandaza i Tanzania ku kiro bakamuha 9,000 abatanzania babigura. Hama no ngaha twarasanze umundi muntu yakirima arafise amahegitari hafi 128 ariko akaba yakirima kugira ngo akingire imirima yiwe kubera asanzwe ari umugwiza mbuto. Uyo rero twebwe natwe tubujije wenje rero je naje nerekana ingene twokirima tukagifata nk'igiterwa dukoresha mu nganda kandi tukifashisha ico giterwa mu kugishora hanze kikazana amahera mvamakungu ubona ko tunayakeneye. Hanyuma rero imbogamizi duhura nazo ni uburyo bwo kugena abantu bantahura ubwa mbere kubashikiriza message kugira ngo bashikire. Hama kandi hari igihe bashikira bakaca bavuga bati ko n'ububeshi ikintu tubona ajya nta kamaro cogira. Ariko kandi abantu benshi cyane cyane bari hanze kubera ko iyo tubabwiye Ikibonobono bakivuga mu Gifaransa canke mu Congereza bo baragitahura kubera hariya ayo mavuta nka benshi tumaze kuganira barayakoresha. Kandi ni amavuta akoreshwa cyane mu buryo bw'ubuvuzi. Barayanywa
arakiza isumu iyo ariyo yose naho ubusigaje iminota 2 kugira ngo upfe wanyoye isumu kanywa amavuta kibonobono urahembuka kubera ntabonana n'ivyo hanyuma kandi bayanywa kugira bagire boge ico no kwita lavema boge mu nda bivanye nuko bavuga ko ivyo dufungura haba harimo n'ubucafu ubwo bucafu rero burasohoka kandi ivyo bintu kera barabikora abantu bana barakoresha igikoresho bitiringatele ariko umuntu amaze gukura ucumanga biramutera isoni none rero kubera ko biba bigoye ku muntu akuze gukoresha kiriya gikoresho navuze abazungu bacu bakoresha iyo amavuta y'ikibonobono huile de ricin canke castor oil bakayanywa kugira ngo aboze mu nda bigatuma batagira ingorane zo mu mara n'ibindi bivanye ibivyimba ibinure bidakenewe rero imbogamizi mwari mwambajije niyo yuko abantu batantahura na cane cane n'uburyo hakenewe uburyo kugira ngo ico giterwa reka mpagarare kuri leta gatoya n'icahe ubona yo gufasha na kare turi mu kibazo c'ibitoro na kare kuronka ayo mavuta turonka na ya mahera mvamakungu ego ico leta yofasha no guhimiriza bene gihugu kuko muri leta barabizi neza ko ico giterwa gifise akamaro kuko muri izabu naragiyeyo arambwira ko babizi yuko ikibonobono kera carimwe kandi birazwi ko no mu bindi bihugu ikibonobono kirimwa rero urabona iyo twebwe tuba turiko turabivuga turi nk'abajene nka jewe ndacari muto bacavuga turyarashonje yarondera ingene yiba abantu ariko nko mu gihe bivuzwe n'abantu bakuru bakabishigikira muri ico gihe abarundi bashobora kuvuga ati kumbe vya bintu na leta yabonye ko ari ivy'ukuri irabishigikiye yego ico nico nosaba leta na cane cane ni ukubumvisha yuko muri kino gihe igitoro nico kwihuta gose ariko ico nokwemeza ko cyo kwihuta n'amahera mvamakungu bivanye nuko ikibonobono cera mu mwanya mutoyi cane hagati y'amezi 4 na 6 utanguye gusoroma kandi kigurwa amahera menshi ku isoko mpuzamakungu. Apare y'ivyo urashinze ishirahamwe nuvuga yari koperative ugomba ushinge microfinance iza gufasha cane cane mu burimyi ije gukora iki ku bwawe yorohereza iki abarimyi? Urakoze cyane umurimyi w'umurundi arafise intambamyi zikomeye cyane zo kuronka uburyo bwo kurima. Nasanze abarundi benshi n'ababa hanze baratahura neza yuko iterambere bidashoboka igihe abantu bashonje. Hama kandi narabonye ari abantu bafise umwete gose wo kurima ariko barakunda kugira ikibazo c'uburyo. Rero bigatuma no waba yagomba kurima hanini canke byinshi bitamworohera na cyane cyane kubera ko turima muri sezo imwe gusa y'imvura umurimyi yarakeneye yuko yoronka n'uburyo bwo kubandanya arima kugeza no mu gihe cije. Rero twebwe kacu tuvuga duti igihugu cacu ni ciza kirimbuka kandi kirafise amatongo n'ubwo bava mu Burundi bwaraze je maze imisi ndiko ndabugendagenda ndabona ahantu gukorera imigambi cyane cyane iyo burimo ariko turetse umurimyi mutoya ngo abikore iyo bishobora ata buryo buhari. Je rero naciye mvuga nti reka mpamagare abarundi iyo basanzariye hose bako baranyumva bose baze dushireho microfinance yagenewe gushigikira umurimyi tuyita MICROFINANCE AGRICOLE KIBONOBONO izoba ije gushigikira umurimyi muri rusange ako cyane cyane w'ikibonobono kubera ikibonobono kirafasha cyane fatiye mu bihugu nka za Haiti. Leta ya Haiti yarashinze intahe yarasohoye icegeranyo mu mwaka wa 2016 iremeza yuko ikibonobono cyafashije cyane kuduza amikoro y'abene gihugu bo muri Haiti. Nico kimwe na leta ya Brazil canke na leta y'Ubuhindi iremeza yuko ico giterwa c'ikibonobono cinjiriza amahera menshi cyane umwene gihugu akirima no muri leta nyene. Rero tuca tuvuga tuti
kugira ngo wa murimyi rero w'Uburundi asanzwe atorohewe no mu kurima ivyo bindi biragoye kugira ngo acaje kurima ico kibonobono ejo kizera no gufungura ntanagifungure ariko dushizeho microfinance ababishoboye bumva hari ico boterera baze bagure imitahe muri no microfinance hanyuma iyo microfinance jewe ishirahamwe ry'iwanje rizoca rikorana n'iyo microfinance kugira ngo duce dufata mu mugongo umurimyi akeneye kugwiza umwimbu waba uw'ibindi bindi durasanzwe dufungura cyo kimwe n'ico kibonobono nyene yego nivyo iyo microfinance ije gukora. Microfinance kugira umuntu ayijemwo bisaba imitahe ingana gute, utumirira abadiaspora canke abarundi bari ngaha gute? Ego twashize ku isoko imitahe ingana n'ibihumbi 6 umutahe umwe ugurwa amafaranga ibihumbi 250 rero ubu tubatumirira kuyigura kandi abatari bake vy'ukuri baramaze kuyigura ariko ntirakwira ubu rero tubandanya duhamagara uwo wese yumva avyifuza ko yoza akagura umutahe canke imitahe hari abagura myinshi hari n'abagura umwe muri microfinance agricole kibonobono yahora ari groupement financier communautaire n'ubwa microfinance yo ku rwego rwa 4 twaziganya tukaguranana ariko kubera abarimyi b'ikibonobono turi benshi bagwiriye ego dutera tugwira n'ubu tuma tubahamagara twaciye tuvuga tuti reka dushiraho microfinance kugira ngo tuze turonke umwimbu ugwiriye rero abo muri diaspora abari hano mu Burundi abo bariko barumva kino kiganiro bose barashobora kuturondera muri adresse zacu badusanga aho dukorera nashaka kubabwira ego dukorera ahanyene mu gisagara ca Bujumbura hepfo ya Kotebu uriko uraja kwa Siyoni hafi y'ahahoze hakorera radio Buja FM canke hafi ya Kangarote canke OK BAZAAR haro etage hajya ya gri ndende igeretswe kabiri twebwe turi muri biro 102 canke bakatwatura bakatwakura kuri ngendanwa zacu kugira ngo dushobore kubazimurura abari hanze karimiro ego abari hanze barashobora kutwandikira kuri 79 amajana 40 amajana 814 canke 69 4 8 8 4 11 izo zose zibiri ni WhatsApp ego baze batanguranwe bagure iyo mitahe ntihere kuko by'ukuri bako barayigura ariko turifuza yuko yonyaruka mu gihe twatanze ikiringo cyo kugeza itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene ego twifuza ko umuntu wa nyuma yoba hejeje kugura umutahe cyo twuga hanyuma cyo tugenda mu banki nkuru y'igihugu tubabwire baduhindurire kategori ni nakaryo keza ku bantu bize ibintu bijanye n'amafaranga ibintu vya banque d'assurance comptabilité ibintu vya gestion des affaires n'ibindi baba bari ngaho baze bagura umutahe umwe 250 ushoboye agura 2 ushoboye agura 4 ushoboye no kugura 10 ego barayigura hari n'abagura n'iyirenga azobara akaryo keza kuri bo kuko bazoca baronka akazi bivanye n'uko basanzwe bafise ubwo bumenyi bace bakora bitwa aba actionnaire muri ico gihe bizofasha yuko bazigama neza ubutunzi bwabo kandi bongere bakore babikore neza kubera azoba ari vyabo biyononeye bavyononye bazoba biyononeye bo nyene ubwabo rero nk'abo turabatera intege cane hama n'abadiaspora bakunda kuvuga yuko baba bashaka imigambi beinvestisamo mu Burundi yego mu Burundi nibazane amafaranga turi n'igiterwa cy'ikibonobono kirazimvye cane muri biriya bihugu byabo babamwo tukirime hama kandi hari n'ikindi kintu bakunda kuvuga ngo mu Burundi barabononera tubasaba nawe bari hariya mugabo barasaba iwabo ngaha bashiremo iyo mitahe hanyuma biwabo bari ngaha badafite ibyo bakora bace babazana ejo ari bo bazoba bakora muri iyo banki kumbure bizoba biryoshe cane n'impungenge kugira ngo zishobore ego amakenga ashire kubera uzovuga ati
hari umwana wanje hariyo umuvyara wanje hari umwana wo mu muryango kubera ko ndi umu actionnaire hariya kumbure bizogenda neza ntazohava yonona kubera azoba azi ko yononye ubutunzi bw'umuryango. Hari ushobora kuba yumvise bino bintu byose nawe ugasanga ni umurimyi ariko si umurimyi w'ikibonobono aremerewe kuza muri iyo microfinance. Ego microfinance haza ushaka ariko mu burimyi bw'ikibonobono hoho mutahe biranoroshe cane hoho ni 4,000 gusa gusa hoho ca tumusaba ko aja araziganya niburi 4,000 buri kwezi. Ego rero uwo ushaka kungukira muri microfinance kuko ni imwe mu ma microfinance ishobora kuzoba ifise abanywanyi benshi cyane mu Burundi kubera iyo projet Kibonobono. Bisaba n'igihugu benshi cyane bagomba kurima ico Kibonobono narijya twabashize hamwe muri koperative. Ari koperative y'abarimyi b'ikibonobono irimo abantu benshi na n'ubu tubandanya turondera n'abandi benshi ko dukeneye abarima cyane Kibonobono. Abo ni bazoca bagaruka babe n'abakiriya muri iyo microfinance. Kandi microfinance nifuza yuko yoja mu makomine yose n'igihugu ayanyene yarahasanzwe ifashanye na kopeke kubera ko kopeke iradufasha cyane ariko umenga abantu baba benshi cyane. Ego rero utashize umutahe muri izo zindi microfinance naze ashire muri microfinance agricole Kibonobono dufashanye duteze imbere igihugu n'abarundi muri rusange. Yego. So ikiganiro ni open mic ni kaka jambo ubwira abandi bajene ugwaruka bagenzi bawe gukura amaboko mu mpuzu gucreya. Muno munsi watanguje uri mu batanguye Ikibonobono nubwo yasanzwe abantu bakirima ugeze kuri microfinance ugira uhereze ubuzi ugwaruka nka 10 canke n'abarenga. Ni kaye kantu ushaka kubwira abandi muri rusange? Ikintu mbwira abandi ni ikintu cyo bakunda kuvuga ngo abarundi baragoye. Iryo jambo iri nka virus yamaze kwafekta abantu benshi bagomba bavuga ngo abarundi baragoye ariko jewe mvuga nti nta muntu ariho agoye nta n'uworosha ariho twese turabana. Hama kandi rero ko kuntu twishiramo ngo abarundi baragoye tuma tubona komeye ngo n'ugize ngo arahagurutse akore nka jewe bataba bantanze mu bindi bintu cavuga ati abo barashonje nibarekane rero n'ivyo vyiyumviye byo kubona yuko abarundi tugoye oya ahubwo nibaze tuje hamwe twishire hamwe kugira ngo dushobore gusohoka mu bibazo biduhanze na cyane cyane ibura ry'akazi nk'ugwaruka biraduhanze. Hanyuma rero ico je nico kintu gikomeye gose numva nobwira abantu bareke guca intege uriko arakora ahubwo iyo mu gihe baba babona hariho ivyo ariko arakora bitameze neza nibareke kumukritika kumuvuga nabi gusa ahubwo barondera uburyo bamwegera bamugira ati burya hajye wari kubikora gutya kandi bikuremwo yuko kuvuga ngo abarundi baragoye ngo ni vya bindi nyene ngo nuwo ngo aje nk'abandi nakari nizisu ukira umuntu muto w'umujene hariho na biro batakugurira muri n'ubisigurira ku mvumengo uri kurafsina ya akuravye acavuga ati yo cy'abarundi kweri ari ibintu bandika nko kuri Facebook mpora ndaba nkatwenga cyane iyo ndiko ndavuga ko Ikibonobono cova mu gitoro ntibavyumva na gato ariko biocarburant ni ibintu vya kera cyane gose kandi yapana Ikibonobono gusa amavuta ayariyo yose yavanze n'ivyo bita methanol ukayivanga n'iyindi produit imwe ni zibiri gusa mu masaha 48 uburonse igitoro. Yego biocarburant dufate nk'ubu twebwe ngaha muri Kibonobono Kibonobono yigeze kure n'uri ko aranyumva aze yifatanya natwe vuba nk'ubu nakubwiye ko ndi mu runandi rw'ibindi bihugu bishika kuri 22 muri Afrika turarungika nzorungika bazoja kwiga muri Kenya ingene bashobora guhingura ico gitoro kubera ko no ngaha nyene twebwe bari muri Kibonobono jewe David muri Kibonobono Oil yanje ndafise mu diaspora yaramaze kundungikira imashine zihingura igitoro n'ivyo nyene byo kuvanga dutevye gusa kuronka amavuta vuba tuzoja tubereka ese ngico gitoro
shira mu modoka hajya mwatse murabe ko itava ngaho ishika Igitega yongera igaruke. Rero nibareke kuca babona iyo umuntu uba ikintu atacuzi ntuce uvuga ngo tekereza wige. We tekereza natwe hari ivyo tudatahura je hajya biragoye ko ntahuze ingene indege uruntu ruba ruremeye kurya ruduga hejuru rukambuka imipaka n'imipaka mu gihe utereye akabuye gato ikace kagaruka hasi. Ubwato buca ku mazi urabibona biriya bayita gari ya moshe igendera ku vyuma urabibona kiya kintu mpora ndakibona bakavuga ngo ingene kinyaruka nkaje ndifuza no kukibona. Rero ivyo utarabona canke ivyo uzi ko bitabaho wowe reka kucubibaza ko bitabaho, hari abandi babona ko ari ibintu bisanzwe. Rero nako ndavuga iyo tuba turiko turakora imigambi niba tubone gusa ngo ntibizokunda, ahubwo mbere nk'abarundi barakunda Imana iyo babona basi ko tugeramiwe badusengere badusabire ku Mana imigambi yacu igende neza. Nico je nubabwira. Kiganiro ni Open Mic, ndakwifuriza ibikorwa vyiza vya 2025 twongera tunatumirira abantu kuza mwishirahamwe rya watanguje urimwe n'abandi bagenzi ba koperative ariko uno munsi gombe be microfinance.